What's up, ladies and gentlemen? It's your brother from the same Father in heaven, Prince Mshindi in the building. Welcome, Muri POV. POV canke point of view ni platform yaho chaque semaine nzoza ndishura ku bibazo bitandukanye by'ubuzima, by'Imana, by'agakiza, bya kariyere canke ibiki abantu bazo bambajije kuri Instagram, Facebook, Twitter canke andi ma platform sanzwe nkoresha. So, uno munsi nza kwishura ku kibazo ca mbere umuntu yabajije ati Prince, urashobora kumbwira ibintu bitatu wibaza ko bituma umuntu adashika ku ndoto ziwe? Ibintu bitatu bituma umuntu adashika ku ndoto ziwe. Nagerageje kubisimplifya ndavyita 3D canke D zitatu. Ikintu ca mbere nibaza ko gituma abantu badashika ku ndoto zabo nico no kwita disinformation. Bisigura ngo ni kutagira ama information akwiye ajanye na kariyere yawe, domaine canke indoto ushaka gushitsa. Dufate nk'akarorero, umuntu ari muri ville akaba ashaka kuja mu Kinindo, birasaba ko abazi aho bafatira amabisi canke ama taxi amuganisha iyo agiye kuja, kuko si bisi zose ziri muri ville zose ziriko zija mu Kinindo. Rero biba bikeneye ko umuntu aba afise ama information akwiranye iyo ariko araja. Dufate nk'akarorero, umuntu ashaka kuba umunyapolitike, umubusinessman canke umufootballer, biza gusaba ko asoma ibitabo canke bari entouré n'abantu basanzwe bari muri iyo domaine kugira yige ubumenyi butandukanye. Umwe mu ba athlete azwi cyane ku isi bamubajije bati nibihe bintu udashobora gutakaza mu buzima bwawe? Acavuga ati ndashobora gutakaza ibintu byose, mugabo kugira mbandanye intera imbere mu ndoto zanje sinshobora gutakaza umucoach wanje. Kubera iki umucoach wiwe? Kuko umucoach arazi inzira, arazi ingene amumentoringa kugira uwo mu athlete abandanye yexcella. Rero ibi ni bimwe mu byo dusanga mu mico yacu y'ikirundi dudafise cyane. Usanga tudafise aba coach, aba mentor muri kariyere, ukaca usanga umuntu wese aratakaza umwanya ariko arapima inzira nshasha. Alors que umumentor, umucoach cyangwa umuntu afise experience muri domaine kanaka ni umuntu aza nka raccourci ashobora gutuma ibintu wo kwize mu myaka 10 ushobora kuvyika mu mezi 3. Iki rero kirahambaye cyane. Nico gituma biraza gukenerwa cyane ko uba ufise information yaho ushaka kuja, hamukaba ufise cercle y'abagenzi canke n'ibitabo usoma, amafilme uraba, bikoriyanta, bibandanya biguha ubumenyi, bikurungika hariya. Nico gituma birivuga ati ushaka kuba umunyabwenge ugendana n'abanyabwenge. Ica kabiri gituma abantu badashika ku ndoto zabo ni D ya kabiri, nita discouragement canke gucika intege. Indoto zose ufise, domaine yose ushaka ku excellamo irafise ama challenge yayo, irafise ibibazo uzozurahura navyo. Rero abantu benshi haragera aho bamaze gutangura urugendo bariko bakurikira indoto zabo, hari ahantu bagera bakaca batangura kunanigwa kubera baguma bahura n'ibintu bitandukanye bibaca intege. Hari igihe uraba uburyo bwa famille yawe uvamwo ukaguca intege, ukabona yuko ntufise na soutien y'abantu bashobora kugufinansa. Urashobora kuraba peut-être ubumenyi bwawe ukabona umengo biriko biraguca intege. Urashobora kubona abantu bari around yawe, peut-être ni n'abagenzi, abavyeyi canke abandi bantu wari witeze ko baza gutera intege, mugabo ukaca usanga nibo bakudekuraje. Abantu bose tuzi ku isi bahambaye, abantu bose bagize impact mu buzima bwacu, Yesu n'abandi batandukanye, abo bose barahuye n'izo moma zo kuba discouraged. Dushake tubirabire kuri Yesu. Harageze igihe abigishwa bose baramuta, mugabo ntiyigeze acika intege, yabandanije agwana. Nelson Mandela indoto yari afise kugira bamudekuraje, bamufashe bamushira mu gasho imyaka 27. Ibyo bintu byose kwari kugira bamudekuraje, bamubise yuko ntacyo ushobora kuvamwo. Lionel Messi, morphology y'umubiri wiwe ingene umeze, umubiri wiwe ni muto ku buryo baramudekuraje ko adashobora kuba umukinyi ahambaye, mugabo raba ama Ballon d'Or amaze kwegeranya. Abo bose ico bafise gisa niki nuko batigeze bacika intege. Ibi rero hari igihe bigusaba yuko
uba ufise inkomezi zawe wenyene, uba uri convince wenyene ubwawe. Nico gituma umuntu umwe muri Bibiliya yavuze ati ngo mwige kwiremeshereza mu mwami, mwiremeshereze mu mwami, kuko hariho sezo yaho abagenzi bawe, abo mvukana, abo mwatanguranye batazoba bari hafi yawe. Mugabo ni moma yaho bisaba ko wewe yankuraje kugira ubandanye utera intambuko mu ndoto zawe. Imbere yuko uva muri domaine yari yose, imbere yuko wabandona iyo projet yawe, banza wibuke d'abord nari nayitanguye kubera iki. Impamvu watanguye ikintu niyo yonyene izoguha n'inkomezi yo kubandanya ico kintu. Ikintu ca gatatu gituma abantu badashika ku ndoto zabo ni distraction canke ugusamara. Shitani arabizi neza yuko iyo uzi uri kuraja kandi ukaba uri determine, strategy aba asigaranye n'imwe gusa, no kugerageza kugusamaza. Ibi turabibona mu buzima bw'abantu benshi. Turabibona mu buzima bwa Samsoni, yaho yari afise manda canke responsabilité, mugabo Shitani yaragerageje kumukubita mu buryo bumwe akananirwa. Mugabo ikintu caciye kiba nuko haciye haza Delila mu buzima bwiwe. Delila acamera nk'uwo musamaza. Kenshi abantu bamaze kumenya iyo bariko baraja, abantu bari determine, ntibasamazwa n'ibintu bibi, kenshi basamazwa n'ibintu vyiza. Basamazwa n'ibintu vyiza mugabo gusa bidakenewe. Turavye mu buzima bwa Marita, hariho umunsi umwe yigeze yidogera Yesu ati raba ndiko ndakora mugabo abandi bose bantaye. Yesu acamubwira ati Marita, uriko wiruhishiriza ubusa. Ivyo Marita yariko arakora vyari vyiza mugabo ntivyari ivyo muri uwo mwanya. Hari umwanditsi yavuze ati being busy does not mean being productive. Rero ntube impressione n'abantu bari busy bakora ibintu vyinshi, ba impressione n'umuntu ariko akora ikintu gikenewe. Intambwe hamwe na aigle sivyo bikoko vya mbere bikomeye, ariko ico bifise gusumba ibindi bikoko ni niveau ya concentration, ni niveau yo kuba focused. Nk'akarorero, aigle irashobora kubona igikoko ishaka kurya ku birometero binini cyane, mugabo aigle ntica iguma isamazwa n'ivyo iza irahura navyo mu gihe iriko irururuka. Iguma igenda ifise target y'ico ishaka kurya kugeza igishitseko. Hama intambwe nayo hageze ko icakira, iraraba ibikoko vyinshi hamika bikanga, hamika kiguma ikurikira igikoko kimwe. Ibi navyo bisigura iki? Ibi bisigura ngo kugira ntugume uri distracted, bisaba ko wiga guheba. Bisaba ko wiga guheba ibintu vyinshi kugira uronke ikintu kimwe ukeneye. Ntiwemere ibintu byose vyiza ngo bijemo, imanza zose nziza, amaprograme yose meza. Hitamwo amaprograme aza akontribuwa mu gutera imbere kw'indoto zawe. Niwe ashobora kunesha ibintu bitatu: disinformation, discouragement, distraction. Ejo je nawe tuzohurira hajya hejuru. This is my POV.